Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho hano kwimbonesha kure imwe rudende imbonesha kure ibashikiriza amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka namwe tuyabagezeho maze bashe kwiyumviriza gatanu kuri gatanu. Dore ko amakuru yacu aba akubiyemo vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza, tubabwiriza inkuru zigiye zitandukanye cyane ibiri kuvuga mu bisata vya politike cyane mu birari vyo butegetsi, ho tubabwiriza ibiri kuvugwa mu makomine agiye atandukanye hano iwacu i Burundi, tukababwira n'ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi, aho tubabwira ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, tukababwira ibiri kuvugwa muri Uganda, muri Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika, ndetse nkanakubwira n'ibiri kuvugwa mu makungu ya kure mu bihugu vy'ibiyaga binini. Reka rero mbanze nkukengurukire we wamaze gufyonda sabone, wowe wamanutse ukajambo hasi ko mutwanditseho sabone ugafyonda ko, nkusaba nawe utarafyonda sabone ko ari ukumanuka hasi ukajambo ko mutwanditseho sabone ugafyonda ko, ndetse ukanafyonda ukazogera ko hasi nawe ugafyonda ko. Vyose wamara kubikora ukomeza udusangiza n'ibitekerezo ko navyo birakenewe, kandi ari nakukomeza kurashiyaringa n'inkuru zacu zisangiza n'abandi kugira ngo nazo bashe kuzibona. Mu kingoro nkuru nagiye nkutegurira hari amakuru agiye atandukanye, amakuru adushikiye aka kanya, maze nanjye ntabwo nahwema kuyagushikiriza. Amakuru agiye ari kuvugwa ini wacu i Burundi, amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa ini wacu i Burundi, aho hari amakuru ashikiye kano kanya ari kuvugwa ko Kapiteni Niragira Ephraim upfanye ubuto bwishi igihugu cyari kimukeneye, abaryango biwe abasize mu marira menshi, kandi natwe ntabwo duhema turabahojeje. Imana ibahe kwihangana ibahoza amarira byinshi cyane kuri iyi nkuru ya Niragira Ephraim Kapiteni upfanye ubuto bwishi. Ni mwidonido y'amakuru naguteguriye, ntabwo ari ibyo gebye, ariko nanone imbere yuko ndababwira inkuru ya Keri, ni byiza ko mubanza gutahura amajambo amwe agoye, nayo ndaza kuyakubwira mwidonido y'amakuru naguteguriye. Dore ko aya makuru ari kuvugwa kuri Keri Nkurunziza ari amakuru akomeye cyane. Ibi byose ndabikubwira ni mbere yuko ndakubwiriza nyine inkuru mbi cyane yaba ibaye kuri Keri Nkurunziza, umuhungu wa nyine Cyubahiro Nkurunziza witavye Imana. Si ivyo gusa, ariko ndakubwiriza yuko wari umubabaro udasanzwe igatumba, yari amarira mu gihe hariko hashingurwa abantu bahitanywe n'igitero mu Gatumba. Ni byinshi cyane ndaza kugushikiriza, nanjye nyene ntabwo ndahwema kubigushikiriza gatanu kuri gatanu, ariko nawe ico ndakomeza ndagusaba no kumanuka nyene ugafyonda sabone, kandi nako wumviriza amakuru yacu. Ndabizi ko aho ushobora kuba wewe wicaye hashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se ni mugoroba, ariko cyatuma udafata iminota yoterenze 10 cyangwa 15 gusanga uyumvire byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru naguteguriye ni mukanya gatoya cyane kuri mikro nje uri kumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Uhawe ukaze ku makuru arambuye hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Na amakuru cyane ndakubwiriza ibiri kuvugwa hano iwacu i Burundi, aho ndakubwiriza ibiri kuvugwa ku muhungu wa nyene Cyubahiro umuhisi Pierre Nkurunziza, Keri Nkurunziza. Reka mbariyo nkuru nkutangurira nkubwiriza yuko ari vyiza, ariko mbere yuko nyikubwiriza ko ubanza gutahura amajambo amwe agoye. Samurangwa n'umwe mu bana baba basigwa n'umuhisi, uwo nawe akaba ari we yataye ivyo umuryango akitaho abasigaye, na cyane agafasha mu itunganywa ry'ivyo se yasize. Imana ishimwe koko aracafise nyina aciye ubwenge, yitonda kandi senga, ivyo bikaba vyorosha akazi yakoze kugira ngo agere ikirenge mu case. Impanuro z'uwo muvyeyi rero zamubereye ingirakamaro, zimubuza no gukora amakosa menshi. Beshi mwaramubonye igihe Uburundi bwahimbaza imyaka 39
eka mbere akaba yaranaronse agashimwe yarahawe na Samurangwa wundi kubwo kwitwara neza. Amafoto amaze gucana ko nivyashikirije ubutegetsi bwa Ndayishimiye bivanye n'ivyo beshi bayavuze ko iryo shari ryavuye kuri Angeline. Niwe yabwiye umugabo wiwe ati wewe uri ikijuju, ntubona ko ariko arasasira indava uwuzogukura ku butegetsi. Aha mwibuke ko uyu ataco atakoze kugira ngo atoteze mama Buntu, ariko uyu ubwenge buva ku Mana buramutunga. Abandanya yicisha bugufi. Ingendamuvano y'iryo rero yagiye kuba amwe mu matunga y'umunsi Nkurunziza banyuruje. Aha niho Keri yegereye zimwe mu ndongozi azisaba ko bo basubiza ayo matungo yari hanze, nabo baranana. Ariko ibi vyose Denise yaguma ahanura umwana kubireka, niko gutangura kumutera ubwoba maze banamurungika kwiga ku nguvu. Keri yabonetse keshi ari kumwe na Desire Uwamahoro akaba umugenzi wiwe wa hafi. Ibi navyo ntivyamwemereye kuko uyu afatwa nk'ukwegereye ubutegetsi bwa kera. Ni byinshi cyane nyene biri kuvugwa ku Keri Nkurunziza. Ni mu nyuma yaho nyene hari amakuru akomeye cyane adushikiye ari kuvuga ko Keri Nkurunziza nayo yoba ashaka kwiyamamariza kuba perezida, akaba ari kuvuga ko ashaka gusimbura perezida Neva. Ni byinshi cyane rero, nawe urasabwa gukomeza uvyumviriza 5/5, natwe turaja turakomeza kubikubwiriza kugira ngo ubashe kuvyumva isaha n'isaha. Komeza rero udushigikire, ariko hari nandi makuru akomeye cyane ndakomeza kubandanya kugushikiriza. Uhari amakuru nakiriye avuga ko Kapiteni Niragira Ephraim upfanye ubuto bwishi, igihugu cyari kimukeneye, abaryango biwe abasize mu marira menshi, kandi turabahojeje. Imana ibahe kwihangana, ibahoze amarira. Uyu Kapiteni Niragira Ephraim nawe yari umusirikare ukomeye cyane hano iwacu i Burundi, akaba yarakiri mutoya cyane, ariko akaba amaze kwitaba Imana. Ikaba ari inkuru ikomeye cyane, inkuru ibabaje, inkuru iri kuvuga yuko Keri Nkurunziza igihe kitari cingiti cyo kugenda, ariko amakuru atangaje cyane, akaba asize umugore mwiza cyane kandi ukiri mutoya. Abaryango biwe bari bakimukeneye, ariko Imana imuhoze amarira kandi ikomeze guha uyu Ephraim iruhuko ridashira. Nubwo bimeze gutyo, ariko nanone inkuru ni nyinshi cyane igatumba iwacu i Burundi, aho wari umubabaro udasanzwe, aho hari amarira mu gihe hari kwashingurwa abantu bahitanywe n'igitero mu Gatumba. Mu gihe abashika kuri 20 bahitanywe n'ico gitero, ababuze bari mu marira adasanzwe n'umubabaro, ariko Imana ibakire mu bwami bwayo. Mu gihe cyo Burundi uyu mwaka ntiwatubereye mwiza, icegeranyo ca vyose turiko turagitegura. Nimba nawe wifatanije n'izi nzirakarengane ndetse n'ababuze ababo, niba uri umurundi jya muri komenti utange ripu, maze usige ripu, maze tubashe kugira ngo twihanganishe abangaba babuze ababo hano iwacu i Burundi. Ni byinshi cyane rero turahwema kubabwiriza, cyane cyane byagiye bivugwa hirya no hino, aho cyane turanakubwiriza yuko Keri Nkurunziza umuhungu yakunze kuvuga make, kandi akabona ko yashaka kwigana se. Aho Sogo yitabiriye Imana yari yaramaze kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi, beshi muramwibuka kuri defile akorerwa amashi n'abantu beshi. None yagiye he? Vyagenze gute? Aya makuru nayo ndaza kuyakubwira, amakuru naguteguriye mu kanya cyane, aho biri kuvuga ko Keri Nkurunziza yaburiwe irengero. Ni byinshi cyane ndagushikiriza, kandi urabizi neza ko ari nje wa mbere ubagezaho amakuru akuyemo ivyo mutigeze mwumva mu matwi yanyu. Na amakuru akomeye cyane, kandi amakuru
amakuru agenda avuga iniwacu i Burundi akaba ari amakuru ahangayikishijwe perezida nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye, aho afise ubwoba bw'iki cyane n'igishika, aho ngo afise ubwoba ko ngo bashaka kumuhirika ku butegetsi. Ni nyuma yuko hari abantu bagiye batandukanye bagiye baburirwa ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikavugwa ko ngo Neva nawe yaba abifisemo ukuboko. Nubwo byari bimeze gutyo ariko kandi na Neva nawe yashoyemo abasirikari biwe, aho yashoyemo imbonerakure z'igihugu c'u Burundi, zose zikaba zarashiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zishi cyane zaranyurujwe, izindi ziricwa, izindi ziburirwa irengero, izindi zirashimutwa. Aya rero aya makuru akomeye cyane akaba ariyo cyane ari kugenda akora kuri Neva perezida nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye. Naha rero amakuru wayasanga agiye atomoye, amakuru atosoye, amakuru agiye atandukanye, nta handi uzigera uyasanga uretse kuri Burundi Bwacu News TV. Nawe rujya ukomeza ubashe kudukurikirana kandi nako ukomeza gufyonda sabone, maze umaze gufyonda sabone umanuka hasi naho hariho akazogera naho ufyondeko, maze numara gufyonda kwako kazogera ukomeze uradusangiza n'ibitekerezo. Ndagukunda cyane, ukagire Imana n'amahera. Kuri mikoro nje uhora wumva ndi Bunyoni umugenzi.